من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسن سبث الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت 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 وتقاتل الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت دخلت في حرز الله دخلت في حفظ الله دخلت في أمان الله بحق كفها يا عين صاد كفيت كفينا 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 وبحام معسن قاف هميت همينا هميت همينا هميت همينا رب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي جبرت على جميع خلقك صدق الله العلي العظيم نعم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كوتا استمر إيمانا أواني نعم ngekana kwa kandi Dr. Solon TV tukandi dushimira Imana yo yarishoboje kutura mu gusatuye bazima tukatuye turi bazima tukatuye kandi kumwe tujyame turi bazima nibyo gushimira Imana cyane gusukora aho beshi bipfuze gushakura umwanya nose ariko bitabakundiye kumbe uzosanga byahuye n'iki byahuye n'ibibazo bari bafise bamwe baragwaye mu bitaro abandi nabo bafise abandi nabo ababo baragwaye bararebye abandi nabo bari ku ngendo abandi nabo bariko bitaba Imana ariko je nawe vraiment dushimira kuba tukibazima Dr. Swale Online TV amagushikiriza ibiganiro byinshi amagushikiriza ibiganiro byinshi kuri bajyanye bafise iki kuri bajya bafise ibibazo bimwe bimwe bitandukanye twatanze ibimenyetso bigaragaza jini makatani jini subiani jini ashki jini mahaba ibimenyetso bigaragaza inzu yarozwe inzu nk'ibirozi ibimenyetso bigaragaza umuntu yabe umushatsi ibimenyetso bigaragaza umuntu yarozwe uburozi bwo mu kaburi ibimenyetso bigaragaza umuntu yagize ibimenyetso bigaragaza umuntu yatanzwe ikimazi mu kuzimu ibimenyetso bigaragaza umuntu amutwagwa n'abarozi byinshi cyane rwose ibimenyetso bigaragaza umuntu yafundura ashaka kuronga handi ashaka kurongorwa ibimenyetso byinshi maze kuvuga asumira na Rwanda biheze kuri ubwo rero no mani no saha twaje kuri parti ya kabiri yerekeye ibimenyetso bigaragaza umuntu amutwagwa n'iki n'abarozi umuntu kuranyumviza uri hose uri mu gihugu cy'u Burundi cyangwa uri hanze y'igihugu cy'u Burundi ibi ngiye mvuga birakaze cyane gose ni numero de ni kuvuga iki ukaramukonye ibimenyetso bikurikira ukaramukwibonye mu nzozi ukaramukwibonye ku bana bawe ukaramukwibonye ku mugore wawe ukaramukwibonye ku bavyeyi bawe papa na mama wawe ukaramukwibonye ibimenyetso ku muduga wawe ugiramwo ukaramukwibonye ibimenyetso mu ishamba ryawe ahantu urimira ukaramukwibonye ibimenyetso mu iduka ubamwo udandarizamwo ukaramukwibonye ibimenyetso mu nzu ubamwo ukaramuka ubonye ibimenyetso no mu muduga ushaka gukoresha inuzeyi déplacement umenye yuko wewe vraiment wamaze gutangwa ugomba gutwagwa n'iki n'abarozi gutwagwa n'iki ugomba gutwagwa n'abarozi Dr. Swale Online TV tuzobigisha byinshi muzomenya byinshi ariko kuri bajya fisiki bafise ubwenge kuko ibituma twavuze iminsi yose nukuri ni ibintu byiza cyane gose ni ibintu bigaragaza uburozi bumwe bigaragaza indwara zimwe kugira ngo ushobore kubitahura ariko dushimire Imana muri mya byose dushimire niki dushimire n'abakuru n'abarongozi baturongoye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi igihugu cy'amata n'ubuki igihugu kirimo indongozi nziza zifitiye impuhwe yabene ibihugu babo turayishima cyane gose ko Imana yaduhaye indongozi nziza Imana ikomeze kuzigumiza ku ngoma Allahumma amin kuko Imana ivuga ngo mwubahe Imana mungire mwubahe baruta abakuru banyu abakuru bacu nawe sabandi murabazi nabo batuyoboye ku rwego rw'iki ku rwego rw'igihugu cyacu cy'u Burundi ndashima Imana yuko turi bazima kandi Imana ibongereze iminsi yo kubaho kandi Imana ishimigisha muri bo nabo barongoye nabo sabandi twebwe hama ndashimiye Imana kandi ndashimiye kandi
Imana yadushoboje kuba turi bazima, kandi nkashimira n'aba tuba dukorana amajini dukorana kano kazi, naho ngenda bashimira cyane rwose. Imana ibongereze iminsi yo kubaho, kandi Imana ibongereze imihezagiro n'impuhwe mu mitima yabo. Dr. Swale yasabiye amajini amajini yasaba ko amajini ni ibiremwa nkatwe gusa, gutwara imyuzima twarimye mu nzira itandukanye, ni ibiremwa by'Imana. Genda bisaba kubera ni ibiremwa tumenyeranye, tubana, tugendana, dukorana akazi turi kumwe. Ndabishimiye Imana cyane rwose. Imana ibongereze imigisha, kandi bahereze kuramba kunini cyane rwose, ibahereze n'iherezo ryiza. Dr. Swale yasabiye amajini iherezo ryiza. Amajini hariho meza n'amabi. Hari amajini asenga n'adasenga, wowe kurayumviriza. Hari jini isenga kugusumba, wowe kurayumviriza. Hari jini ifite umwe kugusumba, wowe kurayumviriza. Hari jini itinya Imana kugusumba. Mwana tutarandiye turagerere ku bimenyetso bigaragaza partide. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza yuko ugomba gutwarwa n'abarozi, cyangwa nagomba gutwarwa n'abarozi. Muvyeyi umaze kwibaruka umwana, ukamufise umwana wawe, kino kiganiro shinyo gitanga ku mwanya w'ijoro kugira ngo ndagisize ko navuze ko nzotanga ikiganiro umunsi. Muvyeyi ufise umwana, ikimenyetso cya mbere, muvyeyi ufise umwana, hamwe umwana wawe hagira mu ijoro agakunda kurira gose. Umwana akunda kurira cyane gose, mutwana kuri umwana muto, umwana akunda kurira cyane gose mu ijoro, akarira gose agaturagara. Icyo ikimenyetso kigaragaza yuko muri iyo nzu murimwo abo uwo mwana cyangwa se w'umwana cyangwa nyina w'umwana cyangwa mubara muri iyo nzu, bikuvuga icyo ikimenyetso kigaragaza yuko agomba gutwarwa n'abarozi. Kuko abana barabona cyane gose, abana n'abamarayika barabona ibyo tudashaka kubona. Ikimenyetso kigira kabiri, nugirante gukunda kurota cyane ibikoko bitanye ubwoba, kurota imamba, kurota imafu, kurota ingwe, kurota intare, kurota inzoka ikakwirukako. Byose ni ibintu bigaragaza yuko wewe ugomba gutangwa ikimazi. None kuko urabyumva, kuko uranyumviriza, kuko urabyumva, bimaze kugufasha iki wewe, bimaze kuguhindura iki wewe. Niyo ingisho umaze kwigisha, mbego dukora ibiganiro tukaronka aba linki benshi. Ego turabashimiye benshi bararaba mugabo kuko mutagira sabone mu bihana mugiye partage. Ego namba wayibonye n'undi akeneye kubibona, reka kubihisha kuko byo nta bintu banga ari nko byo gusha birimo, kubera n'ingwara mu zindi. Ikimenyetso gira kabiri kigaragaza ko ugomba gutwarwa n'abarozi, ni kurota kenshi na kenshi indoto z'ibikoko bitanye ubwoba, inzoka, imamba, intare, ingwe, bikora kwika bigomba kukugirira nabi. Ikimenyetso kigira gatatu ni kugira ni kurota. Ni kurota inzoka. Kurota inzoka ikakwirukako. Umuntu ukunda kurota uhumiriza kuko tacho yigurota inzoka zikakwirukako. Hari wambwiye ariko ngo yarose mu ijoro ngabona kagora n'inzoka. Ngabona ngiye inzoka ngarayiriye. Ngagira yije. Nango ati wewe yendo yarose ko yatego. Asira mu gihe cyane nihura kubera hari ibintu ndashaka kubwira umuntu ko yarivanye, hari ndashaka kubwira umuntu usanga ubwo umuntu gizene bimutiye kugira ukwihebura no kugira no kugira ubwoba cyane gose. Umuntu ukunda kurota inzoka ikakwirukako, ikimenyetso kigaragaza yuko ugomba gutangwa n'abatanzwe n'abarozi. Igihe inzoka si inzoka, ni jini gitwa khannas, nagizwe kubivuga, ni jini gitwa khannas riba mu kiyaga. Ikimenyetso kigira gatatu ni kugira kurota keshi na keshi, wowe kugira uriko urakubitwa. Ukagira kurakubitwa niki? Ukota kichi na kicho girante uri kurakubitwa. Kota keshi rota uri kurakubitwa, cyangwa karota ubona gufatiye kiki yo gufatiye ko inkohwe ku mutwe no ku gutwi, ukabona ngo kubisa urusoro mbe ngurapfuye. Cyo ikimenyetso kigaragaza yuko wewe wamaze gutangwa ku barozi kana bazomagura ngo gutwara no kugira gukoresha ibyabo. Ikimenyetso kigira kane, umuntu ukunda kutukuraraswa. Ikimenyetso kigira kane ni iki? Ikimenyetso kigira kane kikurikira ni iki? Inya kurota grane kurota ubona umenga hari ikintu bakuzibuye, kumumenga hari ikintu bakuzibuye, kuvumenga uzibuye imbigita, kurota umenga uzibuye imbigita, kurota umenga gukasa n'umupanga, kurota umenga hari ibintu bikora kuzibura mu kugira nabi. Cyo riko kigaragaza yuko wewe wagizene, yuko wewe watanzwe, wewe mu gutwarwa n'iki n'abarozi. Ikimenyetso kigira gatandatu, ikimenyetso kigira gatandatu girante, ikigira gatandatu ni iki gikurikira. Ikimenyetso kigira gatandatu ni iki gikurikira, ndimuzobure ko atagirane
kutimenya ngo Dr. Swale ntiyari yabwiye byinshi. Ikintu rero kandi ni kugira nti kubyuka mu gatondo wasinzire mu gatondo, nta muntu mwagwanye, nta muntu mwasinze, nta muntu mwigize mutata nawe uko urabyumva, hama ukaturuta mu gatondo wisangana ufise inkovu, gatondo ukabyuka mu gatondo usanga ugize ufise inkovu urayifise ku kuguru kandi atawo mwashwanya, atawo mwasinze, mu usanga gatondo ukavukanye inkovu. Cyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe ugomba gutwarwa n'iki, ugomba gutwarwa n'abarozi. Ikimenyetso kigira indwi ni kugira nti kuvyuka mu gatondo ufise ibintu by'ibiciranire ku mubiri. Kuvyuka mu gatondo ufise ibintu by'ibiciranire ku mubiri, umenga ufise ibintu by'ibinyotanyota, ibintu by'ibifu ku mubiri by'ibiciranire. Cyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko wewe wagize nte, yuko ngo gutwarwa n'iki, gutwarwa n'abarozi. Muntu uvyuka mu gatondo ugasanga umenga umubiri wawe hari iki, hariko ikashi, kamenga wakubiswe, wakomeretse, atawo mwagwanye, ngatondo ukavyuka usanga wisanga inkovu. Cyo kimenyetso kigaragaza yuko wewe ugomba kugurana no gutwarwa n'abarozi. Ikindi naco navuze yuko gusyuka mu gatondo ugasanga mubiri wawe hari ibintu by'ibiciranire, usanga mu maso mengo hari by'ibinyota, ahandi hantu hari ibintu nyine ibindi bintu by'ibirangirangi bitazi byazanye. Cyo kimenyetso kigaragaza ko ugomba gutwarwa ari ikwi n'abarozi. Ikimenyetso kigira indwi, kugira ni kuvyuka mu gihe cy'ijoro, uvyuka mu gatondo usanga umenga mu maso wasizwe ibintu utigeze wisiga mu ijoro. Cyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko ugomba gutwarwa n'iki, n'abarozi. Ikimenyetso kigira umunani, kurota kenshi na kenshi mu ijoro, ubona ukagira nti uriko uraricwa, uriko urafungurishwa, uriko arishwa ibintu. Abantu mukunda kurota ko arishwa ibintu. Kenshi na kenshi nakunda kurota ko arya, kenshi na kenshi sijya anya abakora gukaribisha, hari ifungurwa kugaburira baguhereza nk'akaro gatoyi, hari ifungurwa zitwa harshi na marshi. Harshi na marshi ni ifungurwa z'amajini bakoresha mu gihe baje gusambanya umuntu, bamanza akazemeza karota. Muzurabe kenshi na kenshi imbere yuko tubona kurasambana uzomanza gusanga kurota kwanza umuntu umengo ukurajya. Hari ifungurwa baguhereza zitwa harshi na marshi. Ziriyo fungurwa umaze kuzirya kukubera ntagire uzo guhenda, guhora n'ijini, kuryamana n'ijini ikintu cyoroshe. Kuryamana n'ijini, urashaka kuryamana n'ijini ukamara niki umunsi wose utaragira nti utayitoshereza. Apana ibi byakiremwa muntu uza gusanga ibintu byonyamuze byumva ngaho nyange mu bantu bakuze ibintu byonye. Ni kuvuga yuko hari ifungurwa zitwa harshi na marshi. Nazo gutanga icyo kigo cyeke harshi na marshi biva ku byerekeye ku bantu baburi ingufu zo kugarana gusohora, kuyaga, kugenda, gutembera hamwe n'abagenzi babo. Ni kuvuga yuko muntu ukunda kurota uri kurafungura, uri kurarishwa ifungurwa. Cyo kimenyetso kigaragaza yuko wewe umutwagwa amashetani n'ikirabarozi. Mbega umaze gufungura hakurikira iki? Ukunda ko tukurafungura kenshi na kenshi uzokunda kugwara indwara zo munda, inda izovimba, tumwe kugo mugwara indwara zo munda n'ivyo onya, kuko ni biya muko murajya igihe uri kurajya n'uburozi bakagushiramwo kandi amashetani barakwinjira mu mubiri wawe. Cyo kimenyetso kigaragaza yuko wagize nti yuko wewe wamaze gutangwa ikimazi. Umuntu uri kuranyumviriza aho uri hose, uri mu biro, uri muhira, uri ku kazi, gerageza turabasabye ngerageze muhane sabone, muhane link, muhane partage kugira ngo channel yacu Dr. Swale Online TV ishobore kugera kure gose, kubera ubu two turavugana ni benshi bafise ibibazo, ni benshi bafise ingorane, ni benshi bafise ingwara, ariko babura ni kushobora kugenda kwitonda ngo dutunganirize. Ugasanga umuntu atoyitiye muri Tanzania aragira usanga hamwe ntibigeze ko byacika ndakagenda kwivuza ntibigende neza. Ugasanga umuntu atoyitiye mu Rwanda, agiye muri Kenya, kumba siga ruganga ngaha anya. Kumba natwe hatugezeho dusigaye dufasha tuvura abantu muri Tanzania, bari muri Kenya, bari mu bindi bihugu bitandukanye. Kuri ubwo rero ndabatumye mugerageze mugende muhanahane link na partage, mubwe na subscribe kugira ngo channel yacu Dr. Swale Online TV kugera kure hose. Umuntu uri kumva ibiganiro byacu, umuntu wifuza gutwara nimero ya telefone ni 68 53 908 38 23 68 68 sawa. Kuri ubwo rero wewe uvuze gutwara nimero ya telefone uze witeguye, ntuza uje ko duhunisha kuko twe turi serie. Apana gutwara nimero ya telefone turavuganye nk'abakeshi na keshi abadada muri Saudiya barakunda kunderanje gusoma nimero ya telefone, arandondeye
ajaika rirasi jibiki n'ibinini hagira yuko umukorera akazi wa muntu mwibukije fye yamaze kugenda byose byiza kubera wowe uje ukagadira njema umenye ko hari uwundi abayifuza ko tuvugana kwa umwana muherezo kwanya kugira ngo ramutunganirize kobwo ndagirije ngamvuga ati amaro y'Imana abanamwe aho muri hose kandi Imana ibarinde ababi barinde abakinzi uwuzi wese ko hari umukinzi amaze kumukinda ko n'umunsi mwijoro ni yaramukaje ndasabye Imana kugira ngo ni yaramukaje uwo mukinzi ahagare ngabere umuryango kandi Imana nimara amanzi ariko gerageza mutubondere muhanahane linki kugira ngo muze tubafashe ko ubushobozi turabufise ko hawe iki twabahawe niki twabahawe Imana. Dr. Saleh aravura, Dr. Saleh avura akoresheje amajini. Rero amajini nayo ni biremwa vy'Imana ariko ubutuma avura agakira ni Imana. Jewe nayo majini turi impamvu ariko ukiza niki ni Imana. Rubwo nya rero nubwo turi impamvu sikira muntu wese ari impamvu oya ibi bisaba bigenewe rubwo nya rero uzohavugira amakenga uri hanze y'igihugu uri higira amakenga tuzogufasha wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Imana abana